mbere tuvugira kubijanye n'ibiribwa mu mwimbu offre alimentaire urumva uravye ingene abanyagihugu biyongera todo croissance de la population ukaraba ingene umwimbu mu burimi biyongera usanga bidahuye nukuvuga yuko ubu turi miliyoni 10 zirenga mugabo gasanga kuvyimburwa bimwe ntivyongere na kabiravye n'igihe twatungana nko muri rusaso mu 1990 urumva rero n'ibintu cyibati none iyo minwa ko yagwiriye kugaburira izogenda gute kandi buri nyungu ari bwaburimyi buto icyo tagifi archaïque ivyo rero nibaza cya kabiri ni energy crise de l'énergie uravye ibitoro ingwane bifise umuyaga nkuba nyine usigaye uzimvye ufatiye kuri umuyaga nkuba nyene ukenera ibitoro energie thermique amakara akoreshwa ugasanga ni ngorane ibijanye n'amataxi navyo biko biravyinshi cyane kubera leta uburyo bw'abayifasha bwagabanutse kabango tuko turaja mu migambi iterambere ata investissement y'ubwizo mwimbu hari ugatusanga bariko bikora ku mataxi mu kuyagwiza aca yongiriza ibiciro ikindi rero n'igihugu cy'u Burundi kiri ankave dafise umuhoro dushikanye kwibahari hanyuma ugasanga mbere no kwinjiza ibintu bari kubarondera aho byo kwinjirira bije bizimbutse ugasanga in Dar es Salaam vyangombwa byo tuma tubika ibintu batibe baradutaxa vyinshi nta bihari ibindi rero nico twita phénomène monétaire uravye inyunga amabanki yaka ukaraba aya madovise yabuze amara agaciro de devise dollar isigari ugwa hafi 3,000 umva ni ibintu kubera bikirenga cyane abagwiza tunga bategeza kwinjiza ivyo bidanaza bizogenda gute twitubagere ibintu bya financement budgetaire bifatira kuri planche abi ugasanga leta iko yaka amafaranga kari karasubizwa bigaca bituma ico bita amahera karatembera mu gihugu abamenshi kana tamwimbo wafatiye ko uwo kwiyongera bica bizana ibibazo masse monétaire ichaka tarature n'ibijanye n'intwari bereye kudura mu veze mbere naza igiturire aho usanga abagwiza tunga bagorwa niyo bakutuna turiya ibi turire ibyo byose mugwiza tungagira tendance yo guca bishira ku giciro amasoko nyene atanga asanga abavuze ibiciro binini nibo bariko baragira bararonka amasoko tusanga biko birazana kunini hanyuma gatusanga bariko bishira ku biciro kunyene ku munyagihugu basanga guhiganwa nta bihari ku buryo bishobora kuzana y'abantu bariko barahayarura bagakora neza bishobora gutuma ico bita economie d'échelle canke compétitivité mu Faransa bishobora kwiyongera ubu nivyo navyo akaba atabihari bico bituma rero ziba ziguma ari ingorane tubibagiye spéculation de commerce rimwe ikikamukiza ugasanga bariko baragwiza ibiciro kumbure bitari bikenewe hama dusaba rero kubuvyo kwitabwaho kuko ni ibintu biticariwe ejo bigiye gushora kuzozana ingorane mu gihugu